Muri irya minsi abigishwa babwiye Yezu bati ugiye rero wabirangura kandi nturinze guca imigani. Ubu niho tukibona ko uzi vyose atawurinze kukubaza. Nico gituma twemeye ko waje uva mu nda y'Imana. Yezu abishura ati mbega noneho muremeye? Ngici gihe kirageze, kiramaze mbere gushika aho muza gushwiragira umwumwe kwiwe monsige ndumwe. Nako sindi jenyene, data ari kumwe nanje. Ndababwiye ivyo ngo muri jewe mugira amahoro. Kwisi muzobona amagorwa, yamara mugumye umutima natsinze isi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iyi minsi turiko turasenga turi kumwe n'Eklezia yose n'umuvyeyi wacu Bikira Maria nk'isenakuro dusaba ngo mutima mweranda atugire Pentekote shasha, atunagure mu ngabirano nziza yaduhaye y'ukunywana na data na mwana muri we. Turabandanya twumva amajambo agarukana uwo mutima w'Imana amutumenyesha. Turumvise mu gisomwa ca mbere muri iki gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ingene ngo Paulo yahuye n'ababigishwa b'Efezi, ariko nabigishwa bakiri mu ntumbero ya Yohani Batista, ntibarashobora kuba abakristo, kuko ukuba mu Kristo nukwakira icese ukatura yuko wemeye Yezu Kristo yababaye, yapfuye, akazuka. Nogira nti iyo niyo mfunyapfunyo ya mbere yuko umuntu aba umukristo. Hanyuma kandi umaze kuvyemera ugaheza ugahamagagwa ko mutima wiwe, mutima mweranda. Aba rero ahi Efezi Paulo asa n'usubiyeyo ku nshuro ya kabiri canke ya gatatu. N'abantu baba bari bamaze kumva inyigisho ya Batista, kuko Batista yarabaye umuhanuzi akomeye. Aravuga ngo mbere abayahudi bamwe bahavuye baza baragenda kugerera mu zindi ntara kubera ibinabiri vyashika mu gihugu cabo, bagenda batwaye iryo jambo yababwiye ryo kwisubirako no kwigaya, ariko ntibari bwashobore kumva neza ivya Yezu Kristo ngo bajabutswe bashikire uwo Yohani Batista yacira inzira. Batubwira ahantu Efezi ko Paulo yahabonye ko hari umuryango munini w'abakristo kandi uhambaye, vyamutumye ahateba nk'imyaka 2 n'igice, ariko arigisha agerageza kunoganza ukwemera. Ni naho yandikiye amabaruwa 2, ibaruwa yandikiye abanyagalate hamwe n'ibaruwa ya mbere yandikiye abanyekorenti. Ahuye n'aba bantu bo kwa Yohani Batista bemera irya batisimu we yatanga, akabona yuko ntibigeze bamenya neza Yezu Kristo, ntibigeze babwirwa Yezu Kristo, kuko nta kuntu bamubwiwe neza ngo bareke kubamenyesha kandi mutima we, mutima mweranda. Aha twumvise bariko barayaga ababaza ati mbe mwararonse mutima mweranda, bakagira bati vya mutima mweranda nane byo twari tuzi. Gacabaza ati ngo none mwaronse batisimiye, bagaca bagira ati batisimu ya Yohani Batista. Bivuga ingene muri iyo minsi nyene ya ba Paulo iki gihe cabo hatezwa kuba hari imari zari hagati y'ayo mabatisimu, ibatisimu y'abakristo ni batisimu ya Yohani Batista. Muri buka yuko Yohani Batista harabigishwa biwe bigeze kuza kumwidogako, bamubwira bati erega wa wundi wabatiriza kuri Yorodani ngo nawe ariko arabatiriza, kandi yakumaze ko abantu bose baguma bajiwe, yakuriye amasikse itavole la vedette. Hari gihe tuba mu bintu vy'Imana nk'ukumenga no kuryana amasigisi, bari mu ntumbero yuko womenga
ni impari z'uko bagomba kwerekana iwacu niho bikomeye, iwacu niho bidasanzwe, mugabo ntibatahura yuko ivyo barimwo ko ari ibintu transitoire, ni ibintu bicira inzira, ibindi biriko biraza muri Yesu Kristo. Paulo acarabafasha rero, hanyuma amaze kumva ko bahiye neza mu kwemera acarababatiriza. Arababatiriza ku izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ariko ntibirangiriye ngaho, ngo acaberekeza ko ikiganza, abahamagara ko mutima mweranda, ngo mutima mweranda bashungurukira ko, ngo baca batangura kuvuga indimi n'ibizoza bindi vy'imbere. Baca barabona ubudasa hagati y'ibatisimu ya Yohani Batista n'ibatisimu y'abakristo. Wamusanga umenga n'ubundi mpora numva n'ubu izi mpari z'iki gihe cya Paulo n'ubu ziracariho ku bintu by'ibatisimu. Bamwe ukabona bashaka gushira ubuhambazi bw'ibatisimu ku bintu vy'amazi menshi. Twebwe natwe hari igihe usanga umenga turaguye muri iyo mutego, tukagomba kwerekana yuko umenga tujya tuzi dukenya turakwiye. Ni nkuko uvuze uti kandi n'ubundi bihagaze ku mazi ariko si menshi. Ni gake usanga tujabutse ikiyago ngo twerekane ubwa mbere ko bihagaze ku bubasha bwa Data, Mwana na Mutima Mweranda, ku bwa Yesu Kristo yapfuye akazuka akaduha mutima wiwe. Ugasanga ngaho kuri iyo angle ntituhateba ngo tuhazirikane, kuja guharira ibintu vy'amazi menshi n'amazi make. Mbega amazi menshi n'amazi make angana gute? Kwa amazi utayaharura, niba wayaharuza mu maritiro. Ahandi ho twama muri douche, twama mu piscine, yo kwama ari batisimu. Yo kwama ari batisimu. Haraho uyu munsi n'abantu abantu barateba, ahantu mukamavuga ati igihugu canje kirapfa kukubura inyigisho y'ukuri. Mon peuple périt par manque de connaissance. Kazubona haravyuka n'ubudini bugira buti kugira ngo ibatisimu yanyizo biya vrai, iy'ukuri apana pirate nk'iyo baranguye bariya muri Chine. Mutegerezwa kugenda kubigira nka kujya kwa Yesu Kristo. Uve mu Burundi ugende muri Yorodani hariya. Ariko maracha ndabatwenga ni moneye. Nirega ugomba kubigira nkujya kwa Yesu Kristo. Ubwa mbere bwo Yohani Batista ntuhamusanga. Ubwa kabiri Yorodani ruratemba, ajya amazi Yesu yabatirijemo aratemba ubuhara yandi. Ntuzo babigize gute nka Yesu Kristo kushingiye ku mazi? Kushingiye ku mazi. Kandi kira noneho Yesu akavuga ati ngo nshaka ngo hari batisimu ndagishinga, arahana bivuga kandi yaraza yamaze kubatiza na Yohani Batista. Ariko aravuga iyo batisimu rero bako aravuga urupfu n'izuka vyiwe bizotwuguru, aragishinga no kubona apfuye akazuka agasubira kutwugururira gushika rero mu bucuti n'ubunywanyi bwuzuye n'Imana. Niracho gituma natwebwe nk'iyo nk'umuntu avuye mu yindi dini akaza muri Katolika, tubanza gutohoza nk'uko kwa Paulo, mbe waronsi batisi migenzite. Kuko araho usanga abantu bafise batisimu y'utugenegene. Itari batisimu mu bubasha bwa Yesu Kristo yapfuye akazuka ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Niko Paulo abitwigisha kandi iyo nyigisho Ecclesia yasigaranye. Hama kubijanye n'imigigwa uko bigenda, imigigwa rero Ecclesia yagiye irayihinyanyura, iyigira yizirikana, yigira myizi y'insiguro, ariko ubwa mbere ntimatima yavyo niyo Yesu Kristo yapfuye akazuka ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Yesu igihe yarungika abigishwa biwe niko yabarungitse ababwira. Ntiyabwiye ati muze mwiyaranje mukabona mudashikanye n'imiburiburi aya maritiro ntizoba byafasha. Ntavyo avuga utwo twanditse parenthèse abantu bashirako kugira ngo bagukoke uje mu idini yabo. Kumana hakora ububasha bwa mbere bw'ijambo ryayo mu kwemera kuwakira, hanyuma ikimenyetso cy'inyuma kikabikiza gisigura ibitaboneka biriko biraba muri wewe mu buryo buboneka.
amazi ni ikimenyetso gisigura cerekana mu biboneka inyuma ibintu biriko birakoreka muri wewe bitaboneka n'amaso yacu, kuko umuntu gumumubona ari wa wundi, mugabo muri we acitse ikiremwa gishasha mu bubasha bwa mutima mweranda. Mwumvise yuko rero Paulo ngo aca aberekeza ko ikiganza akabahamagara ko mutima mweranda. Aha niho muca mwumva igituma n'ubundi inyuma y'ibatisimu turonka ugukomezwa muri mutima mweranda. Ibatisimu nivyo iraduha mutima mweranda, ariko tugakomezwa muri mutima mweranda kugira ngo nikube gusa kwakira mutima mweranda gumana natwe, ahubwo uko kwakira mutima mweranda bikaduha no kuba abasohoka muri mutima bagashingira intaha Imana. Mu bisanzwe hajya nta muntu yategerezwa guhagarara, birashoboka nivyo, mugabo icese imbere y'abandi turashobora twese gusiguranira amajambo y'Imana, ko aratubwira yuko na Apolo yarazi kuyasigura kandi yarayasigura neza. Ariko icese, kubw'icese no kuvuga en public, nk'uwavyatiriwe nk'uwabiherewe uburenganzira bwuzuye imbere y'Imana, burya nawe ategerezwa kwigisha ijambo ry'Imana atararonka confirmation muri mutima mweranda. Niyitugira abashobora gushingira intahe koko vy'ukuri, kandi tukayumva yuko iva muri twebwe atari ibintu gusa vyo mu mutwe twapomfye mu mutwe, twabwiwe, twakoze ko na examen turatora, mugabo tutavyiyumvamwo. Mutima mweranda niwe aduha kumva tugatahura, ariko kandi no kwiyumvamwo ikintu tukagitwara mu rukundo rwacu, bukaba ubumenyi bw'urukundo busesekarira muri experience y'ubuzima. Niwo ubumenyi buhera mu mutwe, bukaba bumwe bwo kuza twiyemeranako, turekura amaverse, twimpressiona yuko tuzi ivy'Imana, tuzi amajambo y'Imana, mugabo muri twebwe atariyo tugenderako. Atariyo tugenderako. Turabe na twebwe hagati yacu naho tugira ngo twararonse batisimu, kandi muri ekleziya iyitanga mu buryo nyene kuva ku batumwa ba mbere yazirikanywe. Turabe yuko tutagumya ubumenyi gusa bw'ibintu tubwigwa, ko ari ubumenyi tugerageza kureka ngo mutima mweranda guma dukuza, kuko ntararangiza igikorwa ciwe. Yaraduhaye koko vyose mu Mana, ariko biza birinjira bidukuza ku ntambuko z'ubuzima bwacu. Ntidushobora kuvyakira icyarimwe vyose ngo tubiheze, ariko aho tugeze muri ivyo vyose Imana yaduhaye ikaza iradukuza, tukaza turavyinjiramwo buke buke. Ari naho mbere twosaba iyi ngabirano y'ubutwari. Turumvise mu nkuru nziza ingene Yezu ariko arasezerana n'abigishwa biwe, ababwira ati courage, nimutu mutwe, natsinze isi, kuko muzobona amagorwa menshi, kandi barabonye amagorwa menshi gose. Erega twe turivugisha ngaha, twe urashobora kuvuga ukayaga Yezu Kristo ukamusenga, ukanamuvuga muri bus uko ushaka, ukagenda hose, aho nabasigaye basara muri Yezu. Abasazi ni sawa abagwaye mu mutwe, abagendana ingwara yo mu mutwe, kuko burya ngo dusara twese mugabo tukarushanya umwete. Hari abo usanga umwete wabaye mwinshi bagategeza kuja kuwugabanya gatonya aho kwa Rojanti. Musazi yahora aza agasarira ahantu agasanga hari abasazi benshi, ukazamva ariko ari idoga ngo ndagiye gusarira ngaha ngo dusigaye dusara turi benshi, kumenga uratoya kenge. Kumenga uratoya kenge. Angira nti rero aha Yezu akagomba kutwereka ingene dutegerezwa kwama dushamitse kuri we, kwama naho twaba turi mu bintu bimeze gute, bibi bintu bibabaza ku mubiri canke ku muzirikanyi, canke bibana bijya vyose bibabaza mu ntambara zose tugwana. Intambara burya tuzigwana mu buryo bwinshi. Hari intambara tugwana imbere muri twebwe, tugwana n'inyosha mbi, tugwana n'ibinabiriya bigomba kutuyora ngo bidutware kure ya Yezu, kumva ko biruhisha. Ariko
hariho n'izindi ntambara tugwana n'ibindi bigeragezo byinshi by'ubukene, ubushomeri, ubujuju, ibiki, ubuzima buzimvye. hari umuntu ejo nijoro twandikiraniye naryamye nteba ndamaze, nawe nturaryama ngo biragoye gutora itiro, ntiwaribuze gute, nibiriki biriko biraguca mu mutwe, ngo nuko ngo ndiko ndapanga ubuzima nkabona ntibupangika. Ugaca usanga umuntu nuko naciye ntwagwa n'agati agomba kumusubiza nti mbe none aho ugeze ni uhigejeje, ryamusinzire, ubu n'umwanya wo kuryama, ryamusinzire ubisigaho aho bisize, pfuma wandika agapapuro aho bisize, niwavyuka uzucubandaniriza aho wabisize, ntamujya musinzire. Ndibuka papa arakaga nibaca kuri papa Yohani wa 23. Uyu papa yadufashije gusubira kumva gushasha ingabirano ya mutima mweranda, aranasaba umuryango wose gusubira kwinagura muri za nyigisho zose twanose muri mutima mu nama ya kabiri y'Eklezia yose yabereye i Vatikano. Niba ariko arabona ibibazo biri mu Eklezia, muri hano uyu munsi ibibazo biri muri Eklezia, ibibazo byinshi kandi bigumye bigoye, hari n'ivyo ivyaduka muri yo, hari n'ivyitezwa n'isi. Mwise Yezu ajya ariko arasenga ati ndagusavye ntubakure kwisi ari kubarinda umubi, kabona intambara Eklezia igwana zuko isi ishaka kwinjiza mu mwambiro wayo, hanyuma Eklezia ntibe igifise ijambo rimurikira abantu n'amakungu y'ukumenya iki Imana ishaka ku bantu. Eklezia ni wo muhamagaro wayo wa mbere, kabona inguvu zigwana, intambara zinyene zo mwisi zose zikagomba kwinjira no kugomba ku influence ya Eklezia. Ukabona yuko abantu bashaka yuko twemeza, mbere ugasangamwe n'abantu indani bashaka yuko twemeza ibi natanu nagato biri mu mugambi w'Imana. Kabona umenga isi igeza ahantu itegerezwa kugwana intambara idasanzwe. Umugabo ni kiringo c'isi. Muri ico gihe ca wa Papa Yohani wa 23 nabo nyene basa nk'ukumenga bari ngaho gushikaho yumva ko ategerezwa gutuma ko umuryango wose w'Eklezia uje hamwe nko mwise nakuro nininya y'Eklezia yose kwisi usubire kumviriza mutima mweranda ingene ayisaba gushira ijambo ry'Imana abantu bigihe ca none, la nouvelle évangélisation. Nawe nyene ugasanga ariko ari yumvira ibibazo Eklezia ngo ntasinzira ngo natora agatiro, azamvije uri mubwiye riti mbe papa burya ni urongoye Eklezia canke ni jewe, ngo ni wewe mukama, ngo ryama rero usinzire ndabibona. Ryamusinzira. Nivyo hari gihe nk'umuvyeyi yaryamye abona ati ndabona abantu barasinziye, mugabo ejo buca baja kwishure bazofungura iki, biragoye ko atora itiro, biragoye ko atora itiro, kandi ubishoboye uramurihira ko karasiyo kugira ngo uwo munsi asinzire, kugira ngo uwo munsi asinzire. Uzosanga ukoze ikintu gikomeye cyane imbere y'Imana, nubwo kumbura utobikora imisi yose, utobishobora imisi yose, mugabo ukamucishiriza muti sinzira, uyu munsi Imana yashimye guca kuri jewe, izoca ku wundi, nimuzi iciza muba mukoze. Kuko burya hari igihe dukora iciza kikaba arico gitumye uwundi aja kumva ngo Imana n'urukundo, agace bibona muri ca ciza wakoze. Ahandi ho tukigisha ntibifate mu muntu, akabona kikujwe n'ugwanko gusa, akabona kikujwe n'ubukiso bw'abantu basenga bisengera gusa, bimererwa neza mu gusenga kwabo. So kagenda girira neza abantu kugira ngo babone Imana ko ari rukundo. Yesu akagira ati rero muzohura n'ibibagwanya vyinshi byinshi, atariko mugumye umutima natsinzise. Iri jambo rirahambaye kuko mu bihe turiko turaca mu mageragezwa y'ibibabaza, tuterekeje amaso kuri Yesu Kristu, tukaguma tuvyiyugaraniyemwo, twivyivayangamwo, umuntu arasanzara, umuntu akihweza Yesu intambara yaciyemwo, amageragezwa yaciyemwo. Bugingo tukiri muri ubu buzima
ntituje muri bwa burosi bw'ayo madini ahenda abantu ngo iwacu vyose ni twende tu. Wapi, reka kubesha abantu Pawulo agira ati ngo bigize abansi b'umusaraba, ahubwo kumenya umusaraba uwo ari wo, kumenya amageragezwa yariyo, kuyakira, kumenya ayo ushobora gukira uku canke uku, no kumenya ayo ushobora kwakira ugatwara kugira ngo ntutibanga. Kuko amageragezwa yose burya muri ino si, shaka umererwe neza gute ntihabura ahantu babara, ariko igihambaye ni ingene ujera uko kubabara, ingene ukwakira. Kuko ukwakiriye nabi shetani iragukoreramwo ikagutakaza. Ukwakiriye neza ivyo wamenga bigire bigusenyure, ivyari commune malediction, mal ikibu menga kivuzwe kuri wewe bigacika ini benediction, un chemin de salut. Dusaba Umukama kugira ngo ivyo dutegerezwa gucamwo vyose vy'amageragezwa vy'ububabare adushoboze kuronka mutima wiwe w'ubutwari, ngo twame dufise neza ukuvyakira mu Mana, ngo bigume bicika inzira y'ubukiriro busumbirije. Amen.